Yohana igice ca 20 umurongo wa 26 gushika kuri 29 handitswe ngo maze iminsi 8 ishize abigishwa bari mu nzu ukundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati, ati amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoke rwawe, urabe ibiganza vyanje, zana n'urushi, urushire mu rubavu rwanje, ntaco uba utizera ariko ube wizeye. Toma aramwisha ati mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko mbonye. Hahirwa abatarinze kubona yamara bakizera. Bare umuti nawe urabubona, nawe hava ubona ubwiza bw'Imana. Oh, haleluya. Bivuge nk'uvyizeye ti nawe urabubona. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Naho haciye iminsi nawe urabubona. Naho wari wabihushije urabubona. Imana ihabwe icubahiro. Kubera iki Bibiliya yatubariye ngo ariko mwe ntimutinye ko murondera Yesu umwe yabambwa, pana umwe yahambwa, umwe yabambwa. Kuko mu kudukiza yarabambwe, uwabambwe yabagiye ku muvumo. Kuko urondera Yesu uri bubone ubwiza. Ndavuze kuko urondera Yesu uri bubone ubwiza, kuko niwe mwami w'ubwiza, niwe mwami w'icubahiro. Ngo bari mu nzira bagenda bahura nawe. Navuze ntiwitege guhura nawe, ndavuze ngo witege guhura nawe. Aha hariho dusomye yitwa Toma. Toma yaraje, bagenzi barabati twabonye umwami Yesu. Mu yandi majambo twakiriye ubwiza, kuko Yesu yazukanye ubwiza. Igihe yazukanye ubwiza. Oh, haleluya. Yasubijwe bwa bwiza yari afise, ntiyaragipfa ukundi. Ahabwa icubahiro, ahabwa izina rirengeye amazina yose. Niko handitswe mu Bifilipi, imaze kumuzura imuha izina rirengeye amazina yose. Haleluya. Araza muri bwa bwiza, arinjira, hari imyango itazibira ubwiza. Bugare canke bareke hari ubwiza. Buri bumene bugusange mu cumba, buri bumene bugusange ahore. Namwe utavyizera urabaza Petero bari bugaranye igihe ca Herode, ubwiza bumusanga muri prison. Abona umucura arashe matara bayazibije, abasirike basinziriye, umucura muvyora. Haleluya. Umumarayika aramukoma, yuzuye umuco mwinshi. Arinjira ababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Arabaremesha, arabwira ati aho muzohari abazoba bahariwe, arabwira amajambo meza, aheje aragenda. Toma sinzi yari yapotereye. Aje baramubwira ati twabonye umwami Yesu. Toma ati nintabona za nkovu ziwe sinemera. Abantu benshi bafashe uruhande rwo kutizera kwa Toma. Reka ndabwire, Toma yarakunda Yesu. Bari umuti Toma yarakunda Yesu, ariko yari yakomeretse, yari yababaye. Ndi ngaha kuremesha uwo muntu yahuye n'ibintu vyamunyoshe atakaza ubwiza bw'Imana. Wabonye ibintu uravuga uti nintasubira kubona iki niki sinzokwemera. Ariko ndiga kukuremesha kubera ngo urasubira kubona ubwiza bw'Imana. Ndavuze ngo urasubira kubona ubwiza bw'Imana. Toma yarabonye ingene bamukubise. Toma yarabonye ingene bamwinjijemwe imisumari. Toma yarabonye ingene bamwinjijemwe icumu. Aravuga ati nintabibona sinemera.
yabibonye kubera ubwiza bw'Imana. Yesu nta kintu yavuze, yamara ati kora ngaha no ngaha gusa. Toma ako kanya ngo acarunama ngo Mana yanje kandi mwami wanje. Ntushobora kwadora udahuye n'ubwiza bw'Imana. Niyo botera indirimbo zimeze gute, umutima kuninahaza wo guhimbaza, uzi ubwiza bw'Imana bwakumanukiye. Ahandi ho ni ivyuma bikoma induru gusa, ni indirimbo zikurakurano. Ariko iyo ubwiza bw'Imana bwamanutse ntumenye ingene wapfukame. Arambwira ati mwami wanje kandi Mana yanje. Bwa bwiza bwo kuzuka Toma yari yabuhushije. Agarutse amubarira amakuru. Kumbura arumvise amakuru abandi bagenderewe n'ubwiza bw'Imana. Waragiye amasengesho mva abandi akora ingene basenze bigenda neza. Umaze igihe wumva intahe z'abandi ingene ubwiza bwaje. Ndakware ngo witege guhura n'ubwiza bw'Imana. Muri iyi ndwi witege guhura n'ubwiza bw'Imana. Bifata iminsi 8, bifata iminsi 10. Bibiliya avuga ngo hari haci iminsi 8. Iminsi 8 ni ukuvuga ngo wahejeje iminsi 7 igitigiri cuzuye 8. Oh haleluya. Ni ukuvuga ngo intango nshasha. Uhora aguha intango nshasha. Sinzi vyakubayeko, uhora aguha intango nshasha.